Ega umukobwa w'uwo muhanuro utagomba kwagukubita. Yo. No kumuhanura kuvuga ngo ntujuragenda genda mwijoro ntiwubaho kuroga kecuru wosanga kukubisa ikofu urambarara. Ubugirigiri nubuki ni kuki bavuga ngo bugira babiri. N'umugore na mugabo. Byarononekaye. Ibintu byarononekaye kwe nta bakobwa bakiriho nta bahungu bakiriho. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane kuri microphone kugenda Nancy Amanda inyuma ya kamera hari CK Professional. Uyu munsi tukaba turi kumwe na nyokuru n'umubibi nkuko mubibona twaje gutera ryarenga agire n'ibintu atwigisha tutari dusanzwe tuzi reka muri aka kanya ndamuramutse bibi ndakuramukije cyane. Accent. Urashobora kutubwira amazina yawe uko woba witwa? Nitwa Nsekerabanja Bahati. Nyokuru turashaka kumenya imyaka yawe woba ufise imyaka ingahe kubera tukuravye turabona ko imyaka uyijanye woba ufise imyaka ingahe? Imyaka 72. Navuka muri 49. None ganyokuru kuba turi ngaha twaje kugira ngo tuyage wowe uvyakiriye gute? Ni byiza ndabishimye. Kuko utafisha abana muyaga nta kintu bumaze. Igituma umugani utocibwa mu gitondo ugacibwa mu ijoro gusa ni kubera iki? Rero se nabimenye cyane cyo babikuye kuko hari abankura nanje. Ariko ibititso ibitiko ibitiko byo ku murango bibaho canke navyo ni mpaka mu ijoro gusa? Nivyo mu ijoro navyo nyene bitiko. Kera iyo hagorobeje ku mugoroba nk'amasaha ya 12 saa moya mwakunda kuba muri ko mukora iki? Twakunda kuba turiko turateka ibitiko ariko simisi yose twahora tubigira. Kera abantu mwararima mwarimbura mwari mubayeho ubuzima cyane cyane bwo kurima kubera kurima nivyo byari bibeshejeho abantu nka bose. Ubu kubera iki wibaza ko ivyo kurima byagabanutse bitakiriho nka kera? Ivyo kurima nyene kera twari tutuzwe n'ivyo twarima twarimbura ibintu byinshi cyane. Wagowe nk'abandi ukamutunga ukamurisha. Ibintu mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimera cyane ubiravye kugeza n'ubu bikimera nkuko vyamera kera nibi. Ibiharage, imyumbati, waratera imyumbati mugabo uko vyamera kera siko bimeze ubu. Byarahindutse imyumbati nticama nka kera, ibiharage ntibicama nka kera. Wibaza ko impamvu ibintu byoba byarahindutse bitakimera nkuko kera byari bimeze ari ibihe ari impamvu zo barizi? Reka impamvu mbona ko imyaka yahindutse ariko n'ibintu byahindutse. Turashaka kumenya hoba hari yihe tandukaniro yabigeme bubu nabigeme bibihe byanyu? Ndatweze kwe abigeme bubu ntibameze nk'abakera kuko abubu ntibisonera kuri se na nyina ariko twebwe twarisonera mama yaravuga tugahora tukaja ariko abigeme bubu nta kare mengana basaje. None wibaza ko ari zihe mpamvu zibitera n'imibereho canke indero yoba yaratitutse? Ngira n'indero yoba yaratitutse kuko karenze n'umwana ntiyovuje hampande yawe utabanje kumutabira ngo kumva icari cyo. Ngira byo byarahindutse canke byo biva ku bavyeyi batabakankamira batabakubita.
ariko bibi wowe nk'umukurambere hari umugani uvuga ngo inkoni ishikira igufa nishikira ingeso. None ko bavuga ngo inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso, ariko bakavuga ko iyo umwana bamuhanye ahindura ingeso. Umwana nukuri sindakubesha nk'umwana w'ubu naho umuhana ukwahe ntabyuva, ariko wakera twebwe bakera waragira ikintu nyoko wawe yakuraba ikindi cyonyene atakukubisha ukamuhora ukamusaba ikigongwe, ariko ubu abakobwa bubu benshi tubiravye ntibarongogwa bavyarira muhira. None ganyokuru impamvu yo bari yihe ko kera ivyo bintu by'abakobwa kuvyarira muhira dusomye mu bitabo ntabwo byari bihari cyane, ngo kandi kera umukobwa yavyariye muhira ngo atwende kinyendaro baramwirukana canke bakamuta, ariko abakobwa benshi baravyara kandi bakavyarira muhira. Wibaza ko byo bavyaravuye kuki? byo byavuye kuri senani na indero ya batazi kubarera neza, kuko kera nyene warashimana n'umugabo mugacama mugenda ukajoja gukobwa warisikiwe umugabo wawe, ariko ubu unye ntibabigira bavyarira himuhira jina kamurekeza ngaho ise wiwe kamurekeza ngaho, ariko kareba tukikura oya ntivyariho ise wawe yakubona ninduka cama ugenda. Hariko hariho n'ukuntu twumva ngo kera ngo umukobwa n'umuhungu ntibashimana, ngo ahubwo ngo umuryango w'umuhungu ngo waraza ugatora umugeni, umuhungu yataha agasanga mu nzu bamaze kumushirayo umugeni. Woba muri ico gihe wari umaze kubaho canke wavutse ivyo vyararangiye? Ahubwo onye barabeshe kuko umukobwa atasibye umuhungu canke umuhungu ngo asibe umukobwa ntiyamujana yaramurekeje iwabo. Hari naho n'umuhungu yahakana ngo sijewe ngo ntimuje kumbeshera ngo sijewe, n'uwundi muhungu rero yakunda umukobwa yabonye ko yamuhaye inda bakashimana bakagenda bakicarana, hari nyamuhungu yasimye umukobwa bicaye neza burira agashikirembe iwabo akaja kumukwa. Hari umugani duhora twumva ngo ubugirigiri bugira babiri. Ubugirigiri nubuki ni kuki bavuga ngo bugira babiri? N'umugore n'umugabo bashimanye n'umugore n'umugabo barabugira. Yesu wakunzi wa Bujahit TV bandamukurikirana ikiganiro cacu, ndacari kumwe na nyokuru, turacariko turatera ryarenga, turacariko turatera inkuru, aracariko arambwira ibintu byinshi ntarinzi n'abakunzi b'ikiganiro cacu, namwe muri ho mumenyeraho byinshi mutari muzi. Nyokuru ndumva afise ikindi kibazo nshaka kubaza kijanye n'abahungu. Abahungu bakera bobo ubona baratinya canke nabo bari bameze nk'abo? Abahungu bakera bamwe baratinya abandi ntibatinya, bamaze kuvugana na nyamukobwa bacama bagenda, yashimye nyamukobwa agacama agenda, ariko abubu barumanira kubarabara ibintu byarononekaye. Ibintu byarononekaye kwe, nta bakobwa bakiriho nta bahungu bakiriho. Nonega nyokuru wewe wobahanura iki kugira ngo turabe ku mico y'ikirundi yosubira ikaja ku murongo nkuko kera byari bimeze? Mbega umukobwa w'ubu uwo muhanura utagomba kwagukubita yo nukumuhanura kuvuga ngo ntuje uragenda mwijoro ntiwubaho kuroga kecuru wosanga kukubisha ikofu urambarara. Abana bakubita abavyeyi babo tuhora tubona utuvideo ugasanga nk'umwana w'umuhungu yafashe inkoni ariko akubita nyina akamukubita nk'umwana wiwe. Abo bantu bubahuka gukubita abavyeyi babo, we wibaza ko bashobora kuronka umuhezagiro kweli? Nta muhezagiro baronka, kandi nka jewe no muvuma gose agafasha akagenda akamvira mu rugo, nta muhe emwe
nta mutima bagifishe si abahungu harimwo abahungu bakubita nyina bakubita se ariko kera ibyo ntibyavugwa ntibyabaho nta muhungu yakubita nyina cyangwa umukobwa ngo akubite se. Ubiravye wewe muri ibi bihe tugezemwo nibihe bisa naho umengo isi iri kwigera ku musozo, isi iri kwigera ku kanyuma. Turavye biba mu gihugu c'u Burundi, ibiba hanze y'igihugu, ibiba ndetse no mu mahanga n'iza Burayi, n'ibintu tubiravye n'ibintu bidatahuritse. Wewe wibaza ko ari terambere canke wibaza ko ari ugusubira inyuma? Nta musore agitinya umuntu akuze nkanje. Urumva uko byari biri kera siko biri ubu. Se umwana aravuga, umwana akavuga, agashaka gukubitana ukabona umenga ari gitangaza. Uko byari bimeze kera siko bimeze ubu, byarahindutse. Yesu bakunzi ba Bujahit TV, nkuko mbibona tugeze ku musozo, tugomba dusozera ikiganiro cacu, ariko imbere ko dusozera ikiganiro cacu reka tumuhe akanya nyokuru agire ico ahanura abakobwa n'imisore bo murunganwe kugira ngo bashobore kwitwara uko abakobwa bakera bitwara. Nyokuru turaguhaye akanya ngo ugire ico uhanura imisore n'inkumi. Ariko nk'ubu unye njotangurira kuri wewe ndabahanure nakumva mungambarariye mu kaduga njobareka. Abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu cuno musi yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional, nkaba narindi kumwe na nyokuru. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Turabakunda cyane cyane gose. Ciao, bye.